Turabahaye ikaze mwebwe mwese mu kiganiro Mode Agro, akaba ari kiganiro gishikirizwa na Agro TV, kikaba gishigikiwe n'umugambi tuyage wa SEACRCH FOR COMMON GROUND. Uno munsi tukaba tugira tuyage ku buryo igitoke coba cunguka. By'ukuri coba cunguka ni gute? Tukaba dufise umutumire aza kutuyagira, asanzwe ari umurimyi, akaba arima ibitoke, akaba mbese anarongoye n'ishirahamwe dufashanye Barundi risanzwe rikorera mu ntara ya Bubanza. Reka tumuhe ikaze. Inyungu Paul, turaguhaye ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane kunyakira. Ego bosanzwe uri umurimyi w'ibitoke. Ego cyane. Ego none burya kuri ibitoke birunguka. Aho usanzwe birimo. Ibitoke birunguka kandi n'igifungurwa gikundwa na bose. Hagati yaho babifata imihwi, hagati yaho babiteka, ego uburyo bwose birunguka. Rero nkeneye utubwire, dufatiye nko ku hegitari woshobora gutera ibitoke bingana gute? Ni byiza kandi iyo tumaze kumva ko umugambi uwuzi, ni byiza gukora ikintu kinini. Ihegitara rero ushobora kwiteramwo ibitoke 250. Ibitoke 250. Aho rero ubushizeho intambwe uburarimamwe ibindi kugira ngo navyo bibashe gukura bivyibushe neza kandi bironka ifumbire wabihaye isanzwe. Ni kuvuga ku hegitari n'ibitoki 250. None uburyo ugereranije uburyo ukoresha ku iyo hegitari gutera umwara gute? Uburyo ntabwo bari bwinshi cyane kuko ikibanza ugifise nk'umusinda ubugura nk'ibihumbi 200. Urumva aho kugira ngo ubone ko ushobora kuronka imitsinda 250 kandi aho gutanguye neza. Urumva rero nkungaho usanga uburyo bugutwara ari buke gusumba yaho ubutanguye kugira ibindi bigutwara umutahe munini ya cyane. Ni kuvuga kuri ivyo 200 nta bintu vy'ifumbire yindi yangere ugura kugira ngo igitoki gishobore gukura neza. Igitoki burya kirakeneye amase y'ikirundi. Kandi amase y'ikirundi arava no muri bijya vyatsi. Igihe rero uri kurategura iyo hegitari, ubu uriko urategura ko ni washiramwo nk'ibigori. Ibigori uri kurabitabira. Imizi y'ibitoki nayo ica yoroherwa, ikaca iziravoma kugira ngo uzoshikire vya bitoki uri kurimbura utafatwa n'inzara. Umva ikenera novuga amase. Angeri nayo. Angeri ntabwo ikenewe cyane, ni nka kurya umuntu afata nkayire nkeya, urumva niyo gufasha kugira ngo amababi ahabeho itotaza ry'amababi. Ego. Urumva rero uburyo si bwinshi. Rero burya gifata umwanya ungana gute kugira ngo igitoke gikure hagera aho umuntu ashobora kumwimba? Igitoki mu by'ukuri burya ntigifata umwanya muremure cyane. Naho bisa naho buri ni mwumbati. Ahubwo igitoki ni mu mezi 9 kiba gitanguye kurekura umwanana ubasha gitoke uzokenera uzocukurisha. Umva mezi 9 si menshi, kandi aho muri ayo mezi 9 kiba kiguhaye umuvyaro mu mezi 3. Ikitangura wakura ko kimwe kuco tangura gutora ibitoki 3 utanguye kwamura kushaka. Umva amezi 9 si makeye nko ku muntu nk'umudandaza wakeneye amahera nyene azarinjira kurindira ni nk'umwaka wose, kurindira umwaka wose ikintu urumva ko bifata umwanya. Mukuri hajya uraraba numwibutsa wabakera. Hajya umwana ngo abisha mu ngobyi bakayimuhekamo. Hajya rero iyo uhetse ntibingana n'uri karavuga ati je ndi ngumba. Buryo uri kuratambuka. Uzati je ndarindiriye hariya kandi ninatera ibigori nzovyeza mu mezi 3. Ninashira mwirengarenga nzoyibandarigira mu kwezi aho urumva ko uri kuritega umutahe washize hari. Kuvuga rero ko muri ayo mezi 9 cyane muri uwo mwaka si ntabari bitoki gusa. Ntabari bitoki. Urashiramo ibindi bintu. Urashiramo nk'ubu genda guhenga karorero nko mu byo nkora. Natanguze irengarenga. Nashizeho vya bitoke. Urumva irengarenga mu kwezi kumwe biba bibaye biramfungurira. Kandi nkaca ndonka ngiye kurondera umwavu canke n'umukozi mfize ngo aze kuntabirira bica bikunda. Aho rero mu mwaka ucusanga wicaye ufise ahantu washize ikintu kizoza kiraguha amahera. Aho ucushira y'ibigori cyangwa urumva ko zarengarenga dufata uzikuye ushiramo ibigori. Ukuyemo ibigori muri ayo mezi 9 ushobora kuba wimbuyemo 3. Amezi 3. Navyo bica bitangura kukwereka ko hari ibyo washizeyo urindiriye. Kaho umuntu avuze ati nashize kuri konte yanje nawe yenda shiraho kuri konte block. Rero urumva
y'amezi 9 kumbe si menshi kuko urashobora gushira mu yagabanisha ivyo bito bito wagiye urashirako kandi hajya barashe umugari mu kirundi ngo urindire iri kuziko ntibingana n'ugutegereye ko havaza guseka urumva muri ayo mezi 9 ucutangura kwimbura urumva muri ayo mezi 9 birakweretse ko vyururukije imyanana ari byo vya bitoke mu mezi 2 ucutangura biba vyeze ni kuvuga rero mu kwezi mu mezi 10 mu mezi 10 utanguye kuvuga ati bana kriye gendejeje bitoke kuvuga rero uca wimbura ucutangura kwimbura 250 muri ya hectare muri ayo mezi 3 ayandakurikira ya mivyaro ya mitsinda yo hasi iba nayo itanguye kugoreka kandi aho acagoreka bibiri icarimwe hagize urabuteye umutsinda urafise imivyaro uvudukana hasi ijya rero iduze kenshi kiba ari gitoke cyanezerewe kivudukana imivyaro 5 ukavuga ati harimwo ako bita kantu gato kajya nako cugatwara ahandi uri kuraja kwimurira ibindi kuko ufise intambwe yo kuvuga ati ndi mfise hegitara nzogira hegitara 2 canke n'abandi bashaba bikunda ukacutangura ati bya bihumbi 2 nagurisha unungire ntangura kugurisha umuvyaro nanje ucutangura guha abandi none turumva yuko mu meza ya 2-3 akurikira ivuga ntuzosaba kuronka kuriye gitano uzosaba kwimbura bya bindi 250 gusa aho urumva aho ucugwiza na 3 haba hategezwa kwama 3 yadogiye rimwe ivuga ku meza 3 akurikira bica biba 750 yego uca wimbura kandi aho nyene ya mivyaro irakwereka ko hasi igitatu nawe yavyaye yindi mivyaro nkinine urumva ku ngundu iba yamaze kugira umuzingi ikwereka ko kweri na yangundi bayagwi urabona nkaho mama bakunda kuvyibuha cubona ati kweri ujya muntu yamaze gushika urugo n'umurima rero umeze nko mu rugo ibitoki byashitse ati mukuri bitoki aha yanyungwe hamwe na rimwe nakubwira ahubwo gusa ni ingorane n'abanka kuvyemera boge ko bakunda gusuma tubisumira handi hanze kandi dufise isi yacu kandi ngene nakubwira atari navyinshi burya isi yacu ntidusubire kuvuga ko ari ntoya canke twabaye benshi ahubwo ubu twabaye benshi twongerezanye jewe nk'ubu no guha karorero yari 1.30 ku 30 naciye nterayo ingundu 8 muri izo ngundu 8 zanyemwe ubu nabiteye kuva muri 2015 n'ubu ibitoke urazi uracari kurimba ndiko ndimbura nk'ubu hamba ko bitanga ku kwezi basha ubu nimbura ku kwezi ndumva yuko kumbe birasaba kwihangana ubwa mbere mugabo mu nyuma nawe umuntu ariruhutsa akakweri akabona kuri ndakubijije ukuri ahubwo ndagute n'urugwaruka nibumve neza ko umwimbo utekerezwa kugwizwa n'ikintu we watanguye gukora kuko umuntu atanguye mu mwaka wa mbere aba yitega ati nzoshika mu wa 6 hama mu wa 6 nditega yuko nzoca shikana muri kaminuza nuko rero bica bigenda kandi ubu abafungura twarabaye benshi bakenera gufungura sigare ko akeneye ko tugwiza umwimbo none tugarutse ku ngwara rero none byo ntibiterwa n'ingwara ushobora kubitera ugasanga urarindiriye amezi 6 mu kwezi kw'indwara ikabitera ugaje usanga byose urahomvye mu bisanzwe ubu mu bushakashatsi bumeze neza umurima urakeneye amazi nko kubona imvura igwa kandi iyo rero bironka amazi ingwara ibagake hari nibishobora kugwara bivanye nuko inzuki ziza kudaha muri zijya ngombo aho rero kukubera hasi bifise intabire kama na gihe wagize naho ugashira yakayire wagira atabiza bya bigori canke za soja ivyo navyo bica bikwega uco usanga ingwara mu byukuri inyaruko urayigwanya ija mu ntembe igafata kimwe ijya ntemberero ukacuyimba isuka wakoresheje canke hari ikindi twita ikirimagozo bahora bakibazisha ibiti canke amasekuru cugenda ukimba rero neza gayikura ukacugikurayo ugikuyeyo cugishira hariya kiba intabire hakaba rero n'uburyo rero ushobora kugira ubundi bushakashatsi urakoresha amazi ashushe yo kugira ngo ushire hahandi urumva kica bwa bukoko akaca yica na ya mikrobe yandi ari karagira intuzenya hanga cusa igitoki kirameze neza n'ubu mu vyo wanje buzu karaba hariho ingundi musanga itaza kwama
iyo nubu naciye ndayireka ati ku mpamvu nk'iyo twavuga ati twotanga amakuru kugira ngo abantu by'ukuri bumve ko inyungu ziriyo ukaca werekana ikigwaye ukaca werekana nayo ngundu kwifise uyikuye ko iyindi urundi ruhande rukira uca rukira gutyo yego tuvuga ko rero ni ingwara ku muntu akeneye nko kubikora ni ingwara si ikintu cyo muza ku Ibitoke ingwara si cyane ntitwishiremo ingwara si cyane urayivura igakira niyiji kavuga ati mbo imwe bita godoka wihuko kwezi ukacubirandura ukacugerageza kuringaniza yasi yawe ukanayishiramo ntuzenya ucurandura byose ugasura gutera ukaca rero urindira mu mezi 3 uri urahima n'ibindi hama munyu musubira gutera neza atangora yego nire bishitse ku mezi 6 naho ugiye kubibona bigwaye ku mezi 6 bimaze gukura umva ko ugize jewe nk'ubu mu byo maze gukora nk'ubu kuva nakubwiye ko nabiteye muri 2015 n'ubu biracahari je vraiment nta nubwo ndiko nimukira handi mbona bishoboka neza nko mu Ibitoke cya Rugomba hari wampaye hectare zine ubu rero urutasi bisaba ko ngenda kuca ntangura kuringaniza aho hantu yaravuye ngatangura kubitera ese ndatanzo bitera muri urutasi nyene bitangura nikari imivyaro nzoyikuraho nyene nk'ubu ndabona ko nzokuraho imivyaro hafi 200 muri izo ngundu 10 zihari yego turumva yuko ku muntu rero akeneye yo akeneye kubikoreramo akaryo kariho birunguka neza mbeho kwisoko biguwa gute kwisoko ubu Igitoki dufate mu gihe nyene biba biharari byinshi ko biba byimbutse ari gihe cyabyo mu gihe cyabyo ikiro kigurwa 800 ubu iterambere ryaramaze kwiterambere basigaye bagurisha ku kiro cyumva rero Igitoki cyawe rero nuko kivyibusha canke ukabigwiza ubu ufise amafaranga none nk'Igitoki nk'ubu unye nko muri ivyo ni kimwe bavuga ngo turunkore usanga gipima ibiro 50 70 urumva ko ngaho gishikanye mu by'ukuri ucubona ati ibihumbi 40 ndayafise kumanuka ibihumbi 30 ndayafise kumanuka ku Gitoki kimwe kamanuka ku bihumbi 15 20 nk'ubu nk'ibihobe kiri hejuru ni ibihumbi 30 kandi we wagiye kugurisha imihanyi 3 aca yigurisha ibihumbi 5 ico Gitoki naco ku muhanyu ico turunkorere umuhanyu musanga hari imihanyi 40 ihando rimwe ripima ibiro 3 uca usanga kiroye ko ntuzenya ibihumbi 2500 ku ihando rimwe naco rikubita amahando 12 urumva rero hereye kuri Nyange usanga ari Nyange ipima nk'ikiro n'inusu kuri Nyangoma ni biro 3 n'inusu usanga Igitoki kigwa akimba 40 wewe umudandaza ashoza gushira ku ntuzenya aca gushira 60 turumva rero yuko no kwisoko naho nyene ni sawa kwisoko ntabwoba kandi ubu vraiment sindimo nditega ngo injya ahubwo abo bigwiza abantu bakaronka ivyo bagura bakabifungura yego bisuka ko ubu wabimye n'isoko nayo nta soko ahubwo mbere nk'ubu ni ikintu noce ndagutera inkunga ubu byokenera ko Ibitoke byini wacu barabikunda byokenera ko bishoka hanze hacabaho rero kubirima ubikingira ubona ngo twifuka umusegetera turinda Igitoki camye ukaca ugishira ku musegetera ubukirinze kwinyoni zigishira kwinzara kuko gikobaguritse kigira ubudorodonze kandi niyo amafreshere yacu acagabanuka mugabo umaze kugishira aho gutyo urumva ko ubugeneye yuko kibinjabuka rero tugiye gukora mu Burundi tukashiramo iyo njabuka aho urumva ko gisahira akamara amasenge igihobe yama devise canke amadolari urumva uciye akora yego none turangiza ku bakiri bato wewe nk'usanzwe ari mu Ibitoke uwo batera kamakaye kuko numva yuko vyunguka yego cyo ukiri muto namubwira ati mbere naje kuraba tumuha karorero babintwaza koko vy'ukuri kandi abo ni babandi kugira no munsi dufise abize bake mu biharuje mparura abatashiye ku ishuri ni bake ahubwo rero nibaze baze kurima umwimbu ngaha tugaburira abo ngaha ubundi musesekara tubushora igihugu cyacu cy'u Burundi kishe gitangura ati turafise ibyo dushora si yakahawa canke icayi eka ubu Igitoki mu vy'ukuri
tukirime tugishore hanze baragikenera. Ivyo bimeze nka kurya modeli ndagacishemwo k'ibijumba. Ibijumba bavuga ko babiterana ariko barabikeneye hanze. Abo ugwaruka ndabahamagaye mu vy'ukuri. Ingo aho tumaze gukora murabireho amatongo nawe uja gukota. Wokotera umuntu kamuha amafaranga y'imyaka 5. Urumva uri kurimbura mu myaka 5 yuko uzobugeze naho nawe woguraho iwawe. Yego. Ntunzwenimana Paul, reka tugushimire. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye, mbere ndabateye n'akamo. Ubu rero ndabasaba yuko iyi radio ni ikinyamakuru gishika ku murima kigafata amashusho mukabereka ivyo babona. Ati ni mu Burundi. Ego kuko turabarundi. Murakoze cyane. Yego, reka tuzobikora. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane gose. Turabashimiye namwebwe mwariko murakurikirana kino kiganiro cya Agro naho butaha.